mwiriwe ndabifuza n'umwaka mwiza w'2025. Kaze rero muri ano makuru ategekanya ikirere cyo kuri wa kane igenekerezo rya 2/0 umwaka w'2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Muramvya na Kayanza abipima bizoba degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu, ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu ntara ya Bujumbura abipima bizoba degrees Celsius 28. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igice isaha 11 zirenga iminota 56 rirenge igice isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Hano rero niho hagarukiye ano makuru ategekanya ikirere mwategura ikigo ca Ijebu kijeje ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira nije niko ndabashikiriza naho butaha.